ndafise abantu dukolabora njye nakubwiye umutima wanjye maze kumbwira simba ndasimba ariko umbwiye simba sishobora gusimba umutima wanjye utarambwiye donc ndafise abantu banje nzi yuko batondeseva mu buzima sivyo ndafise ibintu vyanje kubemera spiritualité ivyo rabitahura sivyo kubatemera spiritualité mucamuvuga ngo nibirozi canke nibiki but no problem umuntu afise uko yizera naringyamye umutima wanjye urambwiye ati va muri iki gihugu acinka 1 week no acinka 3 jours umutima urambwiye ati va muri iki gihugu kazuza kawe kari hariya kure apara ngaha ego ngaha ivyo amaze gukora ngaha birakwiye kandi birahagije but ushaka gutera imbere cyane va ngaha ari abantu yamaze kugira mu buzima quelconque acha yijajara acha yicaca avuga ati nashise but jewe sindigera nshika kore ko naho mvuye ni kure cyane by the way hariya nta avance ya meza ibaho utaga deposit y'ukwezi kumwe aho yarambeshe sishaka kuvuga izina but I'm sorry bro ibintu wankoreye jewe sinabikuze naho nihojeje Hello bakunzi ba Gatech TV ubu ni Rodrick canke Irako Design amanaye babwiye amazina yose ndayakunda jewe nkuko mubibona ndi imbere ya Avin Smith mwenyewe okay reka imbere ko tubandanya manze abaramutse murabona ko atagase kuva kiri mu Burundi akaza no muri studio za Gatech nako imitagato ari boko katumuramutse atubwire no ko ntabona ino studio yamu cyane meze gute nariko ndamukira umuntu voice that's why yewe jemeze neza cyane murabizi umvana imitagato ni yose kameme wica muri studio ziza nk'iyo tuza kumeze neza you know for real niki kintu gishasha wabonye muri studio no ikintu gishasha nuko nta ama TV arahari novuga yuko muba mupinzanya maybe na TV imwe gusa nashaka kuvuga izina kuko ntanzu yinjira mu yindi ni promoting wowe kurakora ariko vraiment mu TV nka tuzi mu Burundi meza afise ibiro vyiza aharimo wow nagumye mbona uryoherwa na kimwe 4 sound already amajwi acha muri carte son kandi ya carte son yuko arabandi bayikoresha mu ndirimbo wow turiyemera kwe urasuye ni ibintu birenze manzi kandi urumva ukuri kuvugwe you know thank you I like it yes tutatebeje rero ntabwo ari ibintu bisanzwe mbabari crime niyo nakuze mbona mu butere ariko mwe urumva mwishize mu biro ntabwo mubiryamamo none ngiye yimwe ntabwo nashira ahantu ntazi ko ndobiryamamo jewe nkoraga nuko kwimana na boss navyo namubwira jewe usanga numva afise ni matera jewe uca nibera ngaha nta nizo nopanga yindi n'ubuzima twagumye twifuza kumenya ndibukanza kukwakira ku kibuga c'indege twarifuje kumenya ku buzima bwo muri Kenya twabonye ugenda twibaza ngo uragaruka vuba ariko tubona wahanasi okay mbega wari wajanywe na business canke wari wajanywe na kijya nyene c'impapuro abantu bashaka kuvuga ati ngiye kurondera visa kuyisinzi ibintu barondera vy'impapuro khayere manikiye cakugumije muri Kenya nikiye wahakunze Bakoje ari kuri ico kibazo kuri visa visa nyene ego turabimenyera abantu benshi visa baza kuzondera muri Kenya kandi je ndavyibuka igice cyo muri Kenya abantu bose bacatangura kuvuga ati ngo aragiye muri visa aragiye kandi bari bazi ko je nuzuye n'umugore wanje twahebanye ariko akavuga ati reka sha baratubeshe aragiye gutora visa amacha agira acha shibuka but avec le temps abantu barabonye yuko ivyumviro vyabo ko vyari vyube sivyo Jeri sasa urugendo rwagiyewe kuva mu Burundi kwera muri Kenya n'urugendo rurerure cyane urugendo rurerure kwera ku byo sishobora kuronka ingene ndaguexplica je nakunda gukurikira icyo umutima wanje umbwiye you understand what I mean kwa umutima wanje ntugire umbeshe ahubwo ndamererwa nabi iyo nkoze ikintu umutima wanje utamanuye sivyo niyo nca mu bihe bigoye ariko umisi yose umutima wanje icyumvira umaye canke ikintu ngiye nkore kiba ari ikintu ciza uracubahiriza donc bisigura yuko jewe ndemera umutima wanje kurusha n'umuntu woshaka kumbwira ati simba ahantu ariko umutima wanje uvuze ati no sishobora kuhasimba ariko umutima wanje umbwira ati simba wowe ukambwira ntusimbe je ntegeza gusimba ko na trusting umutima wanje kurusha n'ibindi byose da trusting umutima wanje kurusha n'umuntu kurusha n'ikintu cyose cyose uwo mutima wanje ni Imana donc umutima wanje uri connected with God
Bon, sinzi kuri connecter n'Imana quand même sindababeshe. Yango ushobora kuba mfise ibindi bintu turi kumwe mugabo. Antuka nimba ari Imana nimba bavuga ati Imana ntago yigera ikorera umuntu ikibi. Bisigura yuko okay uri connecter n'Imana. Sivyo. Ni mu mutima wanje utigera unta muri erere. Ahubwo nja muri erere ari uko ntakurikije umutima wanje. Bisigura yuko umutima wanje ukorana n'Imana. Ko Imana ntago yigera yifuriza ikintu kibi umuntu. Sivyo. Nimba usenga ivyo si kibazo kweri ndavyumva biratahuye. Narasenga cyane bro ntumbona kujewe naraguye kandi ndagura izuru. Ego. N'ayandi makuru? Je ntumbona naraguye ndagwira n'izuru. Muratahura ivyo ari byo. Je sino je ndazi dini cyane mana. Ntumbona ukuntu usuzugure. Ntumbona ukuntu narasaze. Ijambo ry'Imana hawe wowe ikubita rugakamba. Bro je naraguye abanzi baranzi kera kuba nkiri umwana naraguye kandi nahereye niyo mpamvu wani izuru ryabaye rero naraguye uyu mutsi yo ngaho ucura cika. Oh my goodness. Apana vyavure kugwira izuru jase kuvuga mu idini naraguye. Voilà. Urugendo rwanje kuva ngagura muri Kenya byari ibintu vyaje pampam. Ari abavuze ngo ni depression ngo yantwaye. Bo naco nimba ari depression. Okay, depression yantwaye mu kintu ciza kuko ubuzima mbaye muri Kenya ni bwiza cyane kuruta bwo nabo mu Burundi. Really? Yeah. Gute nike wo kwishimikiza udusigure ndabayo neza. None se nubona ko ngo bafata indege ngenda ngaruka. Uba mu nzu yawe? Mu nzu yanje gute? Inzu naguze cyangwa inzu mpanze? Inzu yiwawe. Udapanze. None se ndakoze ikintu ubuzima bwiza. None no mu Burundi hari inzu yanje nabamo. Ubuzima bwiza nima kufisa inzu yawe. Ushobora kufisa inzu yawe ukabaho nabi. Nibiherewe ushatse kuvuga kubaho neza. Inzu yose mba mu nzu ziza mbayo neza urumva nkuko nawo mu Burundi nkico wishura. Yes. Yeah, okay. Understand. Because and tell story ariko. Ivyo byose aho pip nabadudire ko hagati y'ibintu byamaze genda neza. Ndatell story ngene vyaje. Ningene nagiye. Muziko je nagiye muri Kenya n'umuduga wanje. Namaze imisi 3 ndi mu yarabara. Navuye mu Burundi ntazi barabara ryo muri Kenya. Ntazi muri Kenya aho baca. Nagenda baza. Ijoro rya mbere nariraye kuri boda. Ari ku mupaka. Ijoro rya kabiri ndarira ahantu nitwa Singida. Muri Tanzania. Ijoro rya gatatu naraye ku mupaka wa Tanzania na Ntuzeya na Kenya. Yes. Icyuzo cyaraje. Ndavuga ati ko je ndafise ahantu je shaka kugira mu buzima. Ndetse ndasami. Rero ngaho mu Burundi ego narimbayo neza sivyo byose narimbaye mu nziza kandi ni you know good life gasekebuye you know. But jewe ndafise ahantu je ndavisa loin. Hari abantu yamaze kugira mu buzima quelconque acha yijajara avuga ati nashise. But jewe sindigera nshika. Kore ko naho mvuye ni kure cyane. Urashobora kugera ahantu mvuga ati ngo jewe nashise. No. Ku muronde. Kuko umusizi avuga ko nashise niza uri musi wanje jewe wo gucika intege mu buzima. Sivyo? Cyubyo je cyaraje. Ndavuga ati je ndashaka kuva mu gihugu. Ndashaka kuja ku narasafira kameme naragenda muri Kenya. Nyine urumva nari maze kuja mu za Bugande za hehe na Tanzania aussi nari maze kuja mu gapana muri izi zira z'amantuze. Urumva nkuko nakubwiye yuko je umutima wanje iyo mgiye ikintu ndagukurikiza. Nari ngyamye. Umutima wanje urambye ati va muri iki gihugu. Ndaneglige ijyambere. Achenga 1 week achenga 3 jours umutima urambye ati va muri iki gihugu. Kazuza kawe kari hariya kuri aparanga. Ego ngaha ivyo amaze gukora ngaha birakwiye kandi birahagije. But ushaka gutera imbere cyane va ngaha ja kuba mu kindi gihugu. Ja gukorera umuziki wa mu kindi gihugu. Wewe ni uzatuma igihugu cyawe donc ni uzaha respect igihugu cyawe. Uranga kujya kugira avuye mu buterere umva nk'abanyene serukira mu buterere kandi nyene nk'abaserukira ubuterere kandi n'ukuntu mba di proud ya buterere abantu benshi cyane baramaze kubabona ko ari asana nsanzwe kubera ko kira abantu bose barahasuzugwa ndetse no time
nuko rero umutima wanje ambwiye ati genda noneho uzakora ibintu vya danger muri bijya bihugu ku buryo abantu bose bifuza kumenya igihugu uvuyemo uratahura ngahano urashika iraza kabiri ndamefye ijya gatatu kandi ndarabirota barambwiye ati mva ngaha bon je ndafise abantu uzi abanje umurese afise ivyo yizera mu buzima sivyo je ndafise ibintu nkorana navyo muri jewe sivyo ni vya bintu umutima wanje ariko umutima wanje je vais dire ni nk'abantu je ndafise abantu batebeye ibintu vya spiritualité mubabariye nimwumbone ko ndumurozi cyane muvuge umuntu no mu Freemason but je ndafise abantu muyaga nabo spiritual yes ndafise abantu dukolabora njye nakubwiye umutima wanje maze kumbwira simba ndasimba ariko umbwiye simba sishobora gusimba umutima wanje utarambwiye donc ndafise abantu banje nzi yuko batondeseva mu buzima sivyo ndafise ibintu vyanje kwemera spiritualité ivyo bitahura sivyo kubatemera spiritualité mucamuvuga ngo ni birozi canke nibiki but no problem umuntu afise uko yizera indetse ya gatatu gihaza nashivuga ati no I have to go sasa giye muri Kenya ntabagenzi narifise nico nanje ntabana kubaza nibuka yuko ndafise umujama wanje narinzi yabaga ino mu Burundi yagiye muri Kenya aciye imyaka nk'itandatu indwi niyo naciye nandikiye ndamubwira ati yo ndashaka kuza muri Kenya ko naravye igihugu giteye imbere je nojako n'icayi ndaraba Rwanda wapi ntabirenze ndaraba Uganda narahagiye haracafuye hari ijyavu ritukura umwe uri mu Rwanda kujya nyene urabona Tanzania bafise amacakubiri ukuntu sinzi ko maze kubibona muri Tanzania barafise amacakubiri barafise nyine badakunda abarundi surtout gusaba ivyangombwa birenze by'umurenge muri Tanzania bafise amacakubiri ku buryo ahantu uziko ahantu je naraye ahantu hose nagenda rara yuko batanyandika bakavuga ati ngo bomenya yuko haraye mu Burundi ngaha ngo hama ngo ntidutelefone igipolisi ngo kibimenye ngo duca amande ngo weryama amuvyuke wigiye urumva ico kintu naryamye kabiri muri Tanzania ahantu habiri ntibigeze banyandika bambwiye ati bomenya ko haraye mu Burundi wako natwaye n'umudugu ufite plaque y'indundi bomenya ko haraye mu Burundi ngaha cyo bikibazo uri kumva ico kintu anyway reka mandanye ndavuga ati no je shobora kuba muri Tanzania reka nje muri Kenya ndetse muri Kenya hariyo n'abarundi benshi kandi muri Kenya harateye imbere hariyo connection ko jewe ndashaka connection ikaze kugira ngo gishobore gukoresha ibintu bya danger ko je nkorera online you get me ndavuga ati let me go to Kenya ko naragiye mu Bugande nabonye connection yabo irazimvye and then habirenze but mu Bugande muri Kenya je wifindiye nya 4000 ni ibihumbi amajana 220 ingahe yo ngaha ko nimba ari igihumbi cyo muri Kenya ni 55 donc ibihumbi 4 nangahe simake 55 ibihumbi 40 no ibihumbi 4 ya 55 fois 4 ko si menshi ni madesa combien urumva connection yabo irazimbutse kandi iri strong and then I was like okay let me go there sifise umuntu numwe nzi ujya muntu umwe gusa kandi abanye namandike ndamudiye ati je ndaje ubu none uzoza ryari nabwiye ati zoza next week abonye na telefone aba Fernando bose na telefone n'umuhira ndabwiye ati je ngira ngende mama ran telefone arambwiye ati wasaze warozwe akona gashushure bashobora kuba bakuroze ugiye gufa ibiki nambwiye ati mama don't worry ngiye ndazi umutima wanje sivyo ndazi umutima wanje ntwigera umbesha mu buzima reka nagashushure ahubwo uraza ndagusengere ibiki nibiki ndamubwira ati me I trust my heart urumva ba Fernando bose barambwira ko Fernando aramubwira ati bro nimba ari ikintu keneye wanje kuma amafaranga ndiko ndagurisha ibintu byose fise sauf umuduga gusa ariko ibintu byose fise ndiko ndabigurisha ndabwira n'abantu ndiko ndagurisha ibintu byose fise abantu bose bibaza ngo ni blague abantu batagura kuza home ndabwira ati yo I'm serious icyacu cyose na TV nini cyane ndi mu wasitari ba mbere by the way rafite TV nini yaza sindiko ndabiratira ko ababizi barabizi kuri kuravuga yes haraza abantu baragura ibintu baragira iki abantu bose baje kugura ikintu mu nzu yanje bakaguma bambaza bro urisi bro none kugiye ahantu ngaho urafise ubuzima ugiye gutanguza ubuzima bushasha ahantu uzobaho gute bizogendera gute ari akwata amakonseri uzokora canke ama content ngugire ndababwiye ati ngiye mfite abantu trusting kandi mfite abantu bari inyuma yanje bo mutabona
bamye bandiho kuva kera nakubwiye ko nafashe amariski menshi sivyo muri cya kiganiro cya kiko ndavuga mu warabimbi ariko muri amariski yose nta nimwe yigeze imitana zose zaguye kizigushikana kuri habaye bubu habaye mbe bayitagude ni sekus niki urumva habaye ntuze gato mfise abantu banje papa ibintu byasha bitungana shabaza akora ka kizimba sasa rero ba Fernando bose barambye ati bro we sure iki ndabye ati Fernando let me go I trust my heart let me go Fernando yatwaye iki ibitanda iki yes ese igitanda kinini by the way 2 metres si 2 urakizi wewe sindiko ndirata ese igitanda kinini cyane ku buryo nashobora no gusuma abana batanu tukaryama twese tugakwiye ndi umuhungu cyenye anyway gatukomeze nahise ibitanda bibiriye kuba nahise chambre zibiri urumva byose ndabigurisha mana kandi wazi iyo uri umuntu kwagurisha ikintu wihuta bagwa make rumwe ariko nje navuze ati ndayato nta numwe mfite ndabisigira urumva ivyari bikenewe narabirungise kwa mama ndambwiye ati je ndaguha ibi ibisige ngenda bige kugira ngo nk'amahera ya essence ndonge n'amahera ya hariya ya ma avance y'inzu zurasiga ku maboda yes oya ku maboda je mudugu wanje urakugira ibyangombwa byose nagenda kugira ibyangombwa baje wewe yes ndarundi ibyangombwa byose bikenewe by'umuduga nda umva ndagugira entretien kuri ayo mahera nyine nagenda gurisha ibintu uyo mujama rero nabifise ndamurukira amahera yambwiye ko inzu hariya tugiye kubamo yambwiye ko tugira tubane kuko namubwiye ati je ndashaka kuza muri Kenya kandi sinzi umuntu numwe nzi wewe kandi sishobora kwibana kubera ni mu gihugu canje sivyo acambye no problème je ndibana uraza tubana ariko je ndibana muri chambre salon batre kacho turondera deux chambres salon hama tubana okay canamubwiye ati acarambye ati rega turondera inzu ahantu hitwa Sio Kimao ni quartier shasha iri kure gato iri kure gato ni nka Nyabugete ni quartier shasha y'aba boss but ni kure gato ya ville sivyo je ko natabona ari inzi ndavuga ati okay jewe mfa kubona gusa kuko je navuga ati mvuye mu bwiza ntegezwa kuja mu bwiza sinova mu bwiza nsubiye mu buterere uratabura ndavuga ati non jewe ifo yuko shika muri quartier ziza kuko nuga muntu nari sazwe mbayeho neza urumva kiye ndagashitse rero shaka kuvuga ama difficulté non uyo mujama kwaza ndamurukira amahera ya avance yambwiye iyo nzu iriho 27000 ya Kenya 27 ni amadolari amajana 250 no amajana 230 27 no na 50 amadolari amajana 250 yamara yose nagurishije ibintu cyandafata amahera ya mezi abiri no yambwiye yuko yes yambwiye ngo turi hamezi abiri wewe arazana 27 najizane 27 kwa tuzobana kandi wewe ko afise ibintu byo mu nzu sivyo ngo chez côté inzu by the way hariya nta avance ya mezi abiri ibaho utaga deposit y'ukwezi kumwe aho yarambeshe sishaka kuvuga izina but I'm sorry bro ibintu wankoreye jewe sinabikuze naho nihojeje ko twamaze kuvugana yuko ico je nibuka yuko nagiye lo 10 nari gushika hariya lo 10 ko navuye ino lo 8 niba tari lo 7 ndambye ati lo 10 jezo waramaze gushika Nairobi uzo wamaze kwimuka ngo okay urumva uyango shika ahantu basi je shikingura akamatera kanje nipange gahoro ariko mu nzu azo ari ibintu byose TV iki kuko yaravuze yuko bifise you get me sorry jewe ndagenda okay ibibazo nawe navyo mu nzira ni byinshi cyane sorry kugira shike hariya sishobora kwidonagura ndabimare mugabo icyonzi cyo nuko nike kintu gikomeye cyane cagushikiye wumva umengo nasubirana inyuma urugendo bro naragiye hari urugendo rw'imisi 3 kandi baje shobora gutwara mu ijoro ko sindahazi natwara gushika 18 nkaca mpagarara nkaca njyama bro uramaze gutwara umuduga ku buryo utubwenge utiyumvira kandi kuri gutwara umuduga kubera ibaze gutwara umuduga kuva saa 12 kugira saa 12 amasa 12 uri gutwara umuduga ari kugumiza ku muriro gusa ku muriro ugenda urabaza nizagenda Nairobi ni hehe bakambye ati genda uku cucuku
nkagenda nkabaza izigenda aha ni hehe ugeze Singida ugeze Arusha nagenda ndabaza ni jewe n'umuduga wanje ari umujama nahaye lift nasanze ari umupastori umwari mwizagiye cyane amen ari ahantu bamfashe nararengije ibirometero kuya kuntu bagufotora naba hariya ni nk'ibi by'iwacu baba bafise amaradari mu ibarabara binyegeje urumva baca baramfotora baca barampagarika nta mara nari mfise oh my god amara yari amaze kumpirana aho nariko ndatabaza rero telefone abantu ndababwira ati je ni muntu wikira amahera je ndikunda kugenda muri Kenya kandi amahera yampiranye sivyo kukura bitahura ku mupaka bw'irurengane ibiki kugira ngo ibintu bicemo umuduga kugira ngo niba usope cyane tuzogenda urasorora hehe muri koti ya Tanzania ikindi kintu igitoro muri Tanzania kirazivye cyane yes urumva chanduza kandi muri Tanzania please ugenda please uri ahantu kure please igitoro kizimba utaregera umuji uratahura nk'ubu mu Gatumba utaragera ngaho Bujumbura igitoro kiba kizimvye ibiyesi cyo kimene ngaho Bujumbura by the way mu Burundi ibe yose ni imwe mu Burundi ibe ni imwe hose yes hari asuko bimeze please ugende uregera niko igitoro genda kirazimba kubera ama station abari make rero umva nanyoye igitoro cy'amadolari amajana 2 3 4 kuko umuduga wanje ni V6 murabizi uranywa cyane kandi umwe ko nari paki ibintu amahuzu iki ibirato uratahura urumva umuduga waruremereye kandi navuga ati reka basigenera twara umuntu rimwe kugira bagende baranyereka inzira nawe yo mama kenda yaje mugabo anyereka inzira niko nagenda akora uyu mpastori rero barafata acara arikana baje ko ari umupastori aravuga yuko ari kaributa mu gikorane nkabandakize cyo gisanga nahuye naco apari yivyo ko atanyandise ko nararana ubwoba urumva mu hoteli kugira ntibamfate ngo ndi murundi urumva gusa je hari hose je narababwira jewe ndabandanyije ngiye muri Nairobi nago je ngaha muri Kenya bakaraba umuduga banje bakawusopa gasanga nakintu kibi kirimo bakaraba impapuro zose ndazifise bro nashise muri Kenya ujya mu jama sanga ntarimuka ko mu jama yarambesha abana n'umugore yashase kunjya amafaranga yanje uri kuva cyo sorry kandi urambye ngo ari ibana kumbe abana n'umugore n'umwana urumva mara yanje nace nta baravyanyi bavuga ati iyo umuntu amaze kugira muri Kenya ca bumuhiswa kuba ubuzima bwabo buzinze